umwana w'umurundi uno munsi cyangwa se umwana w'umunyafrika aba bantu basa n'abantu umenga kuba mu Burundi cyangwa kuba muri Afrika kuri benshi ni nko muri rudahera kuri bo eske kubwawe uno munsi turabona mu bindi bihugu muri Amerika umuntu akura yipfuza kuba umuntu adasanzwe mbega indoto y'umwana w'umurundi uno munsi ni iyihe kubwawe ikindi naco mbega by'ukuri ngaha anya mu Burundi ni bahe bantu twakuze twiga bategesha abantu za Miami bakwa gasore ni bahe bantu no munsi umwana w'umurundi ariko avuga no munsi akura avuga ati nshaka kumera nka naka agakura donc ni agakura mbega kurana indoto imeze gute no munsi umwana w'umurundi ngo mu bindi bihugu byari bya twabura tubyumva hanze twumva bakora ku ma financial markets tubona aba content creator abariko bakora za AI urabona biriko biratera imbere ngo mu Burundi ni ibintu novuga yuko bitaragira eske nta ntambamye mubona abarundi babitaho abarundi baratevye kumenya YouTube mugabo abarundi baranyerutse kumenya intelligence artificielle iki ni ikintu abantu benshi batazi mugabo kugeza uyu munsi ni ikintu ndiko ndabona umwana w'umurundi uno munsi cyangwa se umwana w'umunyafrika aba bantu basa n'abantu umenga kuba mu Burundi cyangwa kuba muri Afrika kuri benshi ni nko muri rudahera kuri bo eske kubwawe uno munsi turabona mu bindi bihugu muri Amerika umuntu akura yipfuza kuba umuntu adasanzwe mbega indoto y'umwana w'umurundi uno munsi ni iyihe kubwawe ikindi naco mbega by'ukuri ngaha anya mu Burundi ni bahe bantu twakuze twiga bategesha abantu za Miami bakwa gasore ni bahe bantu no munsi umwana w'umurundi ariko avuga no munsi akura avuga ati nshaka kumera nka naka agakura donc ni agakura mbega kurana indoto imeze gute no munsi umwana w'umurundi Hello family, mumeze neza murakomeye. Yeah, I'm excited today. Ndagarutse on the mic. Nezero cyane gose kubera ko no munsi ndi kumwe n'umuntu adasanzwe guys. So my name is Brian muko mubizi. No munsi nagendeye umuntu adasanzwe. Navuze ko umuntu adasanzwe ntibifatanye n'ivyo umuntu ariko aragaragaza mu mwanya cyangwa atari aragaragaza ariko ni impinduka uwo muntu yashoboye kuzana kuri we no kubuzima bwabe cyane gose. Umuntu agendeye nasanzwe by'ukuri twaragendanye ndamuzi yakoze byinshi cyane gose yarubaze byinshi yarende ubuzima bw'abantu benshi naje en particulier ndimo nabandi bagenzi benshi cyane gose nico gituma uno munsi wow navuga ati by'ukuri uyu muntu ndabona n'ibintu byinshi ariko arakora uno munsi mugabo ndavuga ati no ifo yuko uyu muntu ndamugendera kugira ngo nawe we peut-être taramubona cyangwa umubona uno munsi mugabo peut-être ukaba utazi utamuzi cyane ashobore kutuyagira ahageze urugendo rwiwe rw'ubuzima amahoro mvuka tumeze neza turamutse abantu banyu ba We Talk Business aho muri hose ndabaramutse ngere ndamutse n'umpaye ikaze kuri runo rubuga rwacu murakoze cyane gose benshi no munsi barakubona uno munsi nk'ugwaruka rw'ikitegererezo ariko hari n'abatakoze mu busanzwe by'ukuri jewe ndanakoze sinabafaza icyo kibazo nindi ni Abraham Migisha Shadow niyo mazina yanje ariko izina ry'akazi ni Shadow niryo rizwi imisi yose hama nkaba ndi umu entrepreneur nkorera muri domaine ya internet yonyene nk'uko benshi babizi ariko ndagaruka no mu buzima busanzwe haraba kimwe na kiriya ingene gishobora kuba developer aho umuntu canke ikintu ingene bishobora kuba developer. Wow, urakoze cyane gose. Shadow uri umuntu navuga yuko umaze igihe kirekire uri mu bijyanye na online businesses, financial market, n'ibintu byose biri relative biri business. Kandi by'ukuri uravuze byinshi washoboye gushikako ndibuka kera wiga muri NS nanje ngenda hari anya kuri JL. So ariko no munsi urabona ko urugendo rwabaye mu cyama kimbere ko tangura kino ganiro by'ukuri washoboye kuba uri ahogeze no munsi gute nibuka byinshi iyo nibutse ubuto bwacu ndibuka za 2018 I remember something ntibaza yuko I don't know yuko ubucibuka cyangwa utibuka ariko reka ndakikwibutse ndibuka 2018 hari muri sama hari joe sinibuka neza juye utu ibintu nk'ivyo haje umuntu avuye mu kindi gihugu mu mahanga aje about business hanyuma ikaba ngombwa yuko ngira interpretation ivaye nuko icyongereza gitari cyinshi
narishatse wenda kwibutsa akantu sinzi yuko kibuka tusora na wow donc iyo tugenda turamenya icyo tumenyana ko cyose is about business. It's about to build something strong. Ndibuka uvuga iBrotech uhera 2018 yigisha abantu online, abantu bakavuga mbega Brian ninde, Brian ari hehe. Abantu bagiye kukumenya batevye, ariko kukumenya physical sivyo byari bikenewe, ahubwo icyo bari bakeneye cyane kuri wowe cyari ni shoboye iki. Muzi turashobora kuyaga n'umuntu nkumva ngo je ngo nagize formation muri iBrotech. Samashati beaucoup. Samashati beaucoup. Abantu benshi mbere kugira ngo gane menyezina. Cyoze ko abantu benshi bambwira ngo je ngo bati bavuze ngo ibya digital ngo chapanga ngo formation muri iBrotech ngo certificate. Hari abantu anyway imbere gusugira. Narose bashika kuri batandatu mu frere. Bambwira ati je twarahevye akazi kubera ibintu mwatubwira. Bavuga ati cyo gituma navuze ati ko umuntu adasanzwe nicyo niyo introduction navuze si byufise ni ako impinduka wazanye kuri we n'impinduka wazanye ku bandi bantu. Yego Digital Money nabonye ubu yaraganje isi nakubise kudera focus mbona ahantu mu rusengero runaka batanga ishikano bakoresheje ama mobile money. Wow. Cyaranteye kugira ikindi kintu. Hari kiganiro nigeze gukora ahantu mvuga yuko abantu bari bakwiye kwijukira iki kintu ingene dukoresha amafaranga physically, yuko biriko biratagaciro kandi bituma ifaranga ritagaciro muga mu bintu abantu batazi, kuko Chris turikora ko turi beshi. Chris rihera ningoga si twe tuyakora akora uwundi muntu, ukuvuga uriya muntu cyatumuha akazi byihuse kubera tuyakora ko cyane akacahera cyane. Mugabo nimba tuyahana electronically eje tukabona bisi turiha electronically muri restaurant muri bar everywhere mu kintu cyacu cyose ahantu hariho hose gasanga tuko turariha electronically. Byerekana yuko amafaranga uriya muntu duha akazi mu kudukora amafaranga akazi si keshi, ukuvuga tuko turahungukira mu bundi buryo. Yego uze mu bya digital money numva menga noca mananezanye ari ikibazo. Ndibuka haraheze igihe kirekire, it's been a time and of course turi mu bintu nyene bya digital money birimo none umunsi urabivuga cyane twaduherukanye, but ndabona yuko no mu byonzi ndabona yuko wagize avancement ikomeye cyane gose muri nuzenya muri online businesses. No munsi waba ugeze he urikora vuga biki? Uyu munsi mfise wito ku business. Dufise Metavision. Dufise ivyo bintu bibiri novuga yuko umunsi biriko birubaka imitima y'abantu kandi biriko birafasha abantu. Apara yuko bivuga no gufasha abantu bifise aho biriko birakorera uyu munsi. Donc wito ku business tuza kuyitangura. Icyambere ibiyago tugira uyu munsi twabikorera kuri Zoom meeting. Muga tukavuga nti message tuzagiye zirafasha imitima yacu kugira tuze muri iyi monde ya internet. Twafashijwe na message twagiye turabona abantu bashize kuri internet. None tweko turiko turabigira kuri Google Meet kandi mu kanya bisasa dispari ntidusa kugaruka ngo tumvirize izo twayaze kubera iki tutogenda tukabifixa ahantu hamwe neje natwe ubwacu dushobora kugenda tukigishwa n'ivyo natwe tugikije abandi. Turavuga ni rero reka tuzane kiganiro Wito ku business tukizane kuri Twitter tuze turagikora every week. Tubikora nkuko uyu munsi Wito ku business tuyikora toujours 18h samedi, abantu baruhutse abantu bari pause turayaga kandi biganiro byose dukora bisigarako. Ego ubu rero ntitukiri kuri Twitter gusa turi no kuri YouTube. Kuri Twitter turashobora gukora ikiganiro hamwe usanga cyarabwe n'abantu 3000. Turashobora kugira umutumire, turashobora kuzana umuntu runaka tubona yuko ashobora kwinspira le monde du Burundi, le monde iri everywhere. Bientôt turashobora gutumira n'abantu entrepreneurs bakomakomeye zo mu bindi bihugu. Hari nko muri South Africa tuko turavugana impamvu mpimikiriza abantu kugerageza. Uzi yuko atumva icyongereza atumva igifaransa agerageze agore yambaye ekuteri translatingira kugira kameme tuzoze tuba turi kumwe
every day twumve ingene abandi bateye imbere twumve ingene abandi bariko barakora donc we talk business kugeza uyu munsi ni ikintu cagutse cyane kuri YouTube uyu munsi turiko ibiganiro byose tuba twakoze byose tuba twakoze turanabigarukana no kuri YouTube kubera twagiye turabona abantu babisaba ego bon we talk business na MetaVision byo biza gutandukanira he cyangwa biza guhurira he nibi MetaVision ni societe ni societe yemewe n'amategeko ikora ibintu bitandukanye iratanga ama formation kubakora ama graphic designer kubashaka kwiga ama graphic designer kubashaka kwiga trading kubashaka kwiga ivya intelligence artificielle ngene bubana nayo n'ingene ushobora kuyicisha amafaranga ivyo byose rero ntitubuza ngo tuvyigishe umuntu ngo abimenye oya kuko uyu munsi kumenya ikintu biratandukanye no kumenya gukora ikintu uyu munsi rero duharanira yuko umuntu amenya gukora ikintu umaze kumenya gukora ikintu kuvuga n'ikintu kiba gishobora kuguha amafaranga ivyo byose rero tuvyigisha abantu kugira babicisha amafaranga ntuzotangura kubicisha amafaranga ni wagenda ngo wahejere formation no uzotangura kubicisha amafaranga ukora formation biguhembwa make yes twagerageje kuraba ingire tugira impinduka yandi ma formation twagiye turabona abantu uyu munsi usanga bawo ndakire Facebook ndakire TikTok ndakire YouTube pour quel objectif il faut yuko objectif ya mbere itegerezwa kubi yo gucisha amafaranga uwo mwanya uri kuragira ego izo rero dukora turakira imigambi y'abantu sero y'umuntu sero ibyo ashaka sero icyo ashoboye washobojwe n'uburyo bwiwe cyangwa ashobojwe n'ingufu ziwe ibyo zose turabiraba n'ahakorera ahabaye ibyo yohakeyera aho hantu bivaye n'ingorane zihari ibyo byose tukabizana n'ibindi byinshi by'ama freelance donc freelance ni kisata abantu benshi bataza ariko ni ndashoboye iki ko nshoboye iki rero ronka akazi apartire y'icyo kintu ushoboye iyo ni MetaVision utak business naho iza guca ni emission ivuga ivyo gutera imbere it's about to talk business Felicitation uno munsi mu kibano turimo urabona yuko bimenyerewe cyane ubwo mu bindi bihugu byari twabura tubyumva hanze twumva bakora ku ma financial markets tubona aba content creator abariko bakora za AI urabona biko biratera imbere ubwo mu Burundi ni ibintu novuga yuko bitaragira eske nta ntambamye mubona ku abarundi babitahura abarundi baratevye kumenya YouTube mugabo abarundi baranyerutse kumenya intelligence artificielle iki ni ikintu abantu benshi batazi mugabo kugeza uyu munsi ni ikintu ndiko ndabona kuko ndabona ama YouTube atari make ataje iryo muntu wumvise ata visage y'umuntu wumvise mugo ukabona channel ya muntu ya YouTube iri kiraduga yakoresheje ama intelligence artificielle gusa hariho la fois passée nakurikirana ikiganiro nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiranye n'ugwaruka rukurikirana ivya teise bose nagiye mbona ba presenta ivya intelligence artificielle bariko barakora donc ça m'a montré yuko kameme bariko baranyaruka kumenya intelligence artificielle Burundi rero abarundi uyu munsi rero ntibakiri muri ya monde yo guteba mu bintu bariko baranyaruka kandi ku muvuduko udasanzwe avec rero izi MetaVision tugenda turabigisha ivyo bintu bica byihuta cyane gose kugira bishobore kugera ku bindi murindi yego donc yo bari muyo mpamvu wewe uno munsi wabikoze kuva kera wahisemwe yuko donc kuba waragize ico wimarira wifuza ko nabandi bantu bagira aho bashika muri rusange yego nico nashatse kugira tubone yuko ufate aho kuba ku isi bisaba yuko tumera nk'abari en competition y'abandi il ne faut pas yuko tubona ikintu kuko uyu munsi internet iriruka ikintu cyabereye muri Amerika kugishikana uyu munsi mu Burundi biroshe cyane gose donc ni muri iyo mvo rero sivyo gusa twigisha tuzogenda turigisha n'ibindi bintu zero y'ibiriko biraba innovative cyado no munsi igihugu gena kida innova ibintu bitandukanye gashiraho n'imigambi cyangwa gashiraho n'ibihe ibintu bizobera muri MetaVision muvuze inombero iyahe yo guterera yo guca Burundi muri vision 2040-2060 na cyane yuko ndiko ndabona ko ibintu byose biriko biraba digital icambere nimba twahaguruka tukavuga ati ilifo yuko amafaranga tugwiza kuyakoresha electroniquement par rapport yuko tuyakoresha physiquement tukerekana
ingaruka mbi zo kuyakoresha physiquement ku bwinshi tuba duhegeye guterera ikintu. Deuxièmement, nimba tuvuze nti abantu nibige gukoresha intelligence artificielle ngene baca amafaranga a partir y'icyo kintu. Donc icyambere ubumenyi baburose, deuxièmement babonye ingene bashobora kubicisha amafaranga, turiko turagira icyo duterere. Kuko mu muryango nimba hakora abantu batatu, mugabo hakaba mu bantu 9 hakaba hakora abantu batatu, mugubo bukeye kabiri ugasanga ariko harakora abantu batandatu, umva kameme yuko umuryango uri kuragwiza aba producteur, abenshi ntibakiri ba consommateur, ahubwo abantu benshi bariko baraba producteur. Donc comme surumva yuko umuryango uri kuragira iki, uri kuratera imbere. Nico nkunda kuvuga, kugira mu muryango muze mubona ikintu naka yarakwiye gukora, muze muraba ati isabune tuyigurira umuntu wo mu muryango canke tuyigura hanze y'umuryango. Nimwasanga muyigura hanze y'umuryango mukayigurira uwundi, no kuvuga uwo muntu umwe w'umukonsomateur yarakwiye kokipa iyo place yo gukora ico gikorwa mugenda kurinda kurondera l'extérieur. Nico kimwe n'igihugu. Igihugu nimba kivuga nti impuzu tuzikura mu makungu, uyu munsi kikavuga nti impuzu ntituzigikura mu makungu, ahubwo twebwe nyene ubwacu mu gihugu turazikora. No kuvuga icyo gihugu muri iyo secteur cyateye imbere. No kuvuga rero n'umuryango, iyo mvuze umuryango mubwize papa mama, nimba aribo bahora baproduza, mugabo ejo hakaja hakurikiraho imfura n'ubuheture, ugasanga abo nabo binje mu producteur, umuryango uri kwatera imbere. Kuko ujya mwana bahora bamugurira impuzu bakamumenya kuri iki, muguba arimenya. No kuvuga ayo mafaranga bahora mutangira ubakora ikindi gikorwa, umuryango urumva yuko uri kuratera imbere. Iyo rero turahimikiriza ivyo bintu, batumba yuko hari hitafati ko tuterera ku gihugu cyane gose. Yego. Na cyane cyane n'ubwo gwaruka bwishizo cyo bironka ibyo gukora, cyose bigenda neza cyane gose. Kandi novuga nti ba créer ubwabo. Ba créer zero sa puissance, zero y'ubushobozi bwabo kabisa ko yego. So first of all, congratulations to Cyumviro, because biraryoshe kuba uno munsi ufise aho wigejeje ugatangura kuyumvira naho ugeza abandi bantu. Beshi baragira ibintu usanga bashoboye kandi babona ngo bakora amafaranga mugo bakabikora barahantu bonyene. Mugo ko uno munsi mu Burundi dushobora kugira uno munsi ibiro yigisha ibintu. Ni ibintu twaje tumenyereye kameme. Cyo gituma navuga yuko no gutera intege kandi no Murundi wese agashobora kugutera intege. Bon, ikindi kibazo no baza ugerageje kuraba no munsi aho turi igihugu turimo n'ugwaruka turi kumwe no munsi ubona hehe iyi WeTalk Vision mu myaka nk'itanu iri imbere. Mu myaka 5 iri imbere muri Metavision, icyambere nuko muri Metavision evaluation ya mbere yaho tugeze ntituzoyigira ejo canke hirya yeje, ushobora kuyigira nka 2035. Nicyo turagira vision zo mu misi 2 canke 3. No. Ikindi naco ahubwo ikintu kiri hafi cyane nuko iyi WeTalk business dukora ntituzoba tukikora umwe ari hari yundi ari hari. Bari abazoba bari hari kubera vyase yuko bashika aho live iri kirabera. Mugabo bye tuzoba turi ahantu tuvuge ni turafise abatumire, turafise n'umutumire. Donc batibo turateramye twese turiko turayaga, turiko turumvikana uko turi ngaho, turiko turumvikana no mu makungu. Wow. Aho niho turiko turerekeza. Ivyo nibaza ko atakwezi bisigaye. Metavision ntituri kure yaho dushobora kuvuga nti turavuze uyu mugambi runaka. Nakana nakarihuse kuzana amahera muri uwo mugambi. Nakana nakarumvise uwo mugambi aragiye kuwukora. Twebwe ntacu bitwaye. Habwiye ko nuko uwo mugambi hari uwumvise ariko arawukora kurateza imbere igihugu. Sino donc uwo mugambi utumye hariho une groupe de personnes barosa akazi batari bafite akazi. C'est très bien. Twiyo niyo nsinzi yacu. Yego. Mon frère, ino bintu biri ku bindi mpamvu mugane babara.